Shalom. Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'amahirwe ku buzima bwacu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira namwe Zaburi. Zaburi ya 40. Zaburi ya 40 umurongo, dusome Zaburi ya 40 umurongo wa mbere. Zaburi ya 40 umurongo wa mbere no kabiri kugeza ku gatatu. Narorereye uhoraho nihanganye. Amen. Reka nkwifuriza kino kintu. Utegereze isezerano ryawe. Utegereze uhoraho wihanganye. Narorereye uhoraho nihanganye. Antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Bene data, mu gihe cyo kurindira, mu gihe cyo kurorera, Imana ntiyumva amaganya mu kanwa kawe. Imana ntiyumva imyidogo mu kanwa kawe. Imana ntiyumve ayandi majambo anyanyuranye n'izusengera. Narorereye uhoraho nihanganye. Wihangane ufite kwizera, wihangane watura amajambo meza, wihangane. Haleluya. Narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Haleluya. Reka kwifuriza ngo Yesu yumve gusenga kwawe. Kandi ankura mu gobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo. Amen. Mwami Yesu agukure mwishayo y'ivyondo. Mwishayo y'ivyondo. Ankura mu gobo rw'amahonero. Hari igihe Satani adukora mu gobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Amen. Ndakwifurije ngo Yesu ashigikira intambuko zawe. Haleluya. Ashigikira intambuko zanje. Umurongo wa gatatu ariwo ijambo ry'uno munsi rihagazeho rivuga ngo kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Haleluya. Yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira umwami. Reka nkwifurize ngo Yesu ashire indirimbo sha mu kanwa kawe. Imana yacu ishire indirimbo sha mu kanwa kawe. Birakunda ko ushobora kuririmba. Hari igihe ushobora kuba umaze imyaka myinshi ubabaye uri kurarira, ariko dufite Yesu azagira gute? Azahoza amarira akaremera kakanwa akakaremera mu indirimbo sha. Yashize indirimbo sha mu kanwa kanje, niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobira batinye bizigire uhoraho. Mwami Yesu akuremera indirimbo. Mwami Yesu akuremera ishimwe. Hari umutwaro, hari cugize imisuri urorereye wihanganye. Umva, Mwami Yesu akuremera ishimwe. Hariho indirimbo yo muri Zaburi 137 umurongo wa kabiri. Abisiraheli ngo bahora bababwira ngo ko mutaririmba. Nimuririmbe, muturirimbire za ndirimbo ziwanyu. Nimuturirimbire indirimbo twumve. Akanwa kanye rigasore karirimbe. Iyi Zaburi iravuga ngo kunzuzi z'i Babuloni niho twari twicara imbere tugaturika tukarira twibutse Siyoni. Twibutse iwacu. Twibutse indirimbo twaririmbira iwacu. Twaraturika tukarira. Bene data ari igihe uca mu gihe koza wibuka ibyazizo byakubaye ukavuga ngo Mana ni gute bimeze. Twibutse Siyoni. Ku biti byaho niho twari tumanitse inanga zacu. Kubwo batwambukanye ari nyagano. Batugomba kwindirimbo aho hantu. Hari igihe abantu bakugomba kwindirimbo. Abatugaraguzaga gati bagombaga ko batugomba kukanyamuneza bati ni muturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni. Mbega tworirimbira uhoraho dute indirimbo y'uhoraho turi mu mahanga, turi mu buja. Tworirimba gute? Ngute tworirimba? Bene data baraka mbabwira inkuru nziza. Bagwifuriza ngo Yesu aguhe kuririmba. Yesu aguhe kuririmba. Indirimbo iraryoshe. Yerusalemu we, ninakwibagirwa n'ukuboko kwanje kw'iburyo kwibagirwa gukora. Igice cy'ijana na 126 umurongo wa mbere. Imana rero ishitse indirimbo zabo. Hari igihe turirorera uhoraho akaturemera indirimbo sha. Tworirimba gute? Ariko bararirimbye. Hari igihe umaze igihe kirekire wifuza indirimbo. Reka kwifuriza ndagusengera umwami Yesu akuremera indirimbo nawe uririmbe. Izaburi 126 rero umurongo wa mbere no kugeza ku wa gatatu bararirimbye. Haleluya. Bararirimbye indirimbo nziza cyane baravuga ngo hamwe uhoraho yagarukana bisiyoni. Bari barambukanye ari nyagano. Twari tumeze nk'abariko bararota. Hari Imana ikuremera indirimbo ukibaza ngo iyi ko ndayiririmba cyangwa
Iyo umumama aherutse kuririmba, Imana yaremeye indirimbo, namwumvisha ko yashinga intahe, ariko aratanga ubuhamya, yaramaze imyaka 10 n'amezi 7 adafite umwana. Umunsi muganga yamubwiye ngo yaragiye kwivuza ibindi, muganga aramubwira ngo mbere yuko ndakuvura nuko ubanza kwipima, tugapima tukamenya ko ufite inda cyangwa muganga ibyo tudanzanye, wowe sinshobora gukora igipimo ngomba gukorera, ngomba kugikorera ndi siri ko tanda ufise ntambanye ufise. Amupimye asanga wa mudamu aratwite nyuma y'imyaka 10 n'amezi 7. Hari akantu yavuze kanshimisha, yabwiye muganga, urashobora kumisa gatoya mbaze ndire, numva ashaka kurira ndire, ngo ararira, muri ayo marira arohe itiro riraza arasinzira. Hari igihe Imana ikora igitangaza ukarondera umwanya wo kurira, muri ya marira Imana ikaguheza ibitotsi ugasinzira. Ikintu cyashimishije ngo yavuye kwa muganga yumva aremerewe, yumva ko bisa agenda bukeya, yumva nyine nk'umuntu wibungeza. Hari igihe Imana ikuremera indirimbo, hari igihe Imana irema indirimbo ukavuga ngo suyu ni jewe. Abisirayeli ngo bari bameze, ukibaza ngo ndiko ndarota. Reka ndakwifuriza ngo Umwami Yesu akuremera intahe. Bere data, intahe iziryoha, indirimbo iziryoha. Oh, haleluya. Amen. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, hari igihe akanwa Imana kuzuza ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo, Ico gihe mahanga bavuga bati Uhoraho yadukoreye ibikomeye. Amen. Umurongo wa 3, ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Haleluya, Mungu asifiwe. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Ni koko Uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Haleluya. Twari tumeze nk'abariko bararota. Hari Imana ikoreye igitangaza. Uyu mumama ndababwiye yariko asa n'uwari kurarota imyaka 10 n'amezi 7, nta mwana, yariko asa n'uwari kurarota, ariko yararirimze, araririmba. Haleluya. Yaravuze akantu kashimishije ngo iyo atashe ngo arigiye azayumvira ngo mbega bajya abana n'abanje baraguma hajya cyangwa n'abashitsi. Hari igihe Imana ikoreye igitangaza ukibaza kuri kurarota. Twari tumeze nk'abariko bararota. Haleluya. Ndakwifuriza ngo Imana ikuremere zaburi yawe ivuga ngo niko Uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Zaburi ya 40 yavuze ngo kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Imana ishira indirimbo sha mu kanwa kawe, ngo niryo shimwe ry'Imana yacu, ngo benshi bazobira batinye bizigira Umwami. Hari Imana ikora igitangaza kikaba ubutumwa bwiza kuri benshi bakizera Umwami kubera indirimbo Imana yakuremeye. Ndakwifuriza ngo Imana ikuremere indirimbo yawe, Imana ikuremere zaburi yawe, Imana ikuremere kuvuza impundu kwawe. Imana yacu arabishoboye. Haleluya. Niko Uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Yobu igice 8:21 aravuga ngo akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwenge. Haleluya. N'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Amen. N'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Umunsi Sara yabyaye yaravuze ngo Uhoraho arantwengeje, kandi n'abazovyumva bazotwenga nkanje, bazoseka nkanje. Rakeli amaze kubyara Yosefu yaravuze ngo Imana inkuye igitutsi. Hari igihe Imana igukura igitutsi ikakuremera indirimbo. Ana yararirimbye aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi Uhoraho yambaye icyo nayisabye. Aravuga ngo ntawera nk'Uhoraho, nta gitandara kimeze nk'Imana yacu. Imana imaze kumasa Samweli, ikintu cya mbere Ana yakoze yararirimbye. Reka ndakwifuriza ngo Imana igukore igitangaza nawe uririmbe. Imana igukorere igitangaza nawe uririmbe. Yesu abahezagire. Haleluya. Narone Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje, akura ibirenge byanje mu mahonero no mu rwobo. Haleluya. Ahejeje ashiraho indirimbo mu kanwa kanje, niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobira batinye bizigira Umwami. Ndakwifuriza ngo Umwami Yesu akuremere indirimbo yawe. Umwami Yesu akuremere indirimbo yawe. Uyu mwaka wa 2026 Imana ikuremere zaburi yawe, kuremere indirimbo yawe. Dusengane nawe. Mwami turakwizeye. Haleluya. Izaburi yavuze ngo twari tumeze nk'abariko bararota. Hari igihe ukora igitanga tukamera nk'abariko bararota, ariko turagushimiye kuko uri Imana izayumva gusenga ko izayumva ibisabwa. Uri Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Uri Imana izayimura bimukimike abandi ibindi. Uri Imana izikura, hari izikuraho ukaremera indirimbo sha. Ndasengeye umuntu uri kuranumviriza ngo muremere zaburi yiwe. Ni koko Uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Haleluya. Kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Shira indirimbo sha mu kanwa kiwe Mana. Umushiremo ushira indirimbo sha mu kanwa kiwe. Urakoze cyane. Uturemere indirimbo yacu, uturemere ishimwe ryacu. Hari umaze imisi arwaye, umuremere ishimwe Mwami.
hari umaze iminsi ababaye, umuremere ishimwe. Hari umaze iminsi afite ibimuruhije, umuremere ishimwe. Urakoze cyane, cyore kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.